radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Turi ku munsi wa mbere itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri muri 2023. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Mu Rwanda isoko rya Gisozi ridandazwamwo imbaho ryatongowe n'umuriro wasize bamwe mu bahakorera amaboko masa. Urumva nk'umuntu ufite zino mashini za miliyoni zigera muri 50 zikaba zihiye zireba gutya. Nanjye nayishije imashini ya kompreseri nakoraga nkonera amarange ubu yahiye mbega nta kintu sigaranye na kimwe. Umugwi M23 uragiriza abo bahanganye muri Kivu ya ruguru muri Republika Demokarasi ya Congo gukoresha ibigwanisho bikomakomeye mu bitero bigabwa ahari imihana y'abanyagihugu basanzwe, ariko ugahakana yuko atabirindiro vyawo bihari. Ibirindiro byacu kenshi na kenshi biba ku nkengero z'ishyamba, biba ahantu hitaruye cyane kure. Ariyo mpamvu nkubwira ngo barahusha aho kurasa mu birindiro bakarasa mu giturage. Naho ubundi ntagaruka ngo ibirindiro by'ingabo zacu ziba mu giturage. Never. Muri Uganda inyuma y'imyaka 2 habaye amatora, ifatwa ry'abanyapolitike n'abandi batavuga rumwe na leta ryaranze ivyo bihe byarakomeje nkuko muja kuvyumva muri iki kiganiro. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Idonido kuri ivyo vyose ni mukanya, mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Abantu bagera ku 70,000 bagiye mu myigaragambyo hanze y'inteko ishinga amategeko ya Isiraheli i Yerusalemu barakajwe n'umushinga w'itegeko bavuga ko rizangiza ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza. Uwahoze ari minisitiri w'intebe Yair Lapid yabwiye ikivunge cy'abo bantu ko guverinoma nshya y'ubuhezanguni ihuriweho n'amashyaka menshi izahira Isiraheli mu mwijima w'ubutegetsi bw'igitugu. Mbere mu nteko ishinga amategeko izwi nka Knesset, mu gihe komite yari iri gutora uyu mushinga w'itegeko, habaye akavuyo, abadepite batongana. Baririmbaga bagira bati fascist na traitor, bivuze ngo umufashiste n'umugambanyi, igihe bakiranaga umwe mu badepite ndetse akarindaho arira. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu avuga ko impinduka zigamije gutuma urwego rw'ubucamanza rutarenga ububasha bwarwo. Aregwa ibyaha bya ruswa ariko we ahakana. Umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe ubutabazi avuga ko nyuma y'icyumweru kuva umutingito wibasiye Turukiya na Syria, ubu igihe kigiye gushyirwa mu muhate wo kwita ku barokotse. Mu gihe abantu bake bakomeje gutabarwa munsi y'inyubako zahirimye, Martin Griffiths yavuze ko gutanga icumbi, ibyo kurya, amashuri n'ubufasha bwo mu rwego rwo kujya inama mu buzima bwo mu mutwe byihutirwa cyane. Fabricio Carboni we umuyobozi mu muryango w'ubutabazi mu karere k'uburasirazuba muri Croix Rouge utabara imbabare, yagaragaje ukwinuba atewe cyane n'igihe biri gufata mu kugeza imfashanyo muri Syria. Uburemere bw'aya mahano ni agahomamunwa. Abatabazi twese harimo n'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge twumiwe gusa. Twababajwe no kutagira ubushobozi bwo gutabara abantu, kandi ku rundi ruhande duhanze amaso ibikorwa by'ubutabazi. Birababaje ko iyo bigeze kuri Syria tugomba kubanza guhangana n'ibibazo bitari ibyerekeye ubutabazi gusa. Iyaba twahanga amaso gusa ibikorwa byo gutabara abantu, kubashyira imfashanyo, kugoboka abashyizwe iheruheru n'aya mahano, niba atari uyu munsi se reka mbisubiremo, sinzi igihe bizabera.
ubu abamaze kwemezwa ko bapfuye bazira uyu mutingito barenga 37,000. Bwana Griffiths yavuze ko Loni iteganya kuvana inkunga mu bice bigenzurwa na guverinoma muri Syria ikoherezwa mu turere twasegeshwe cyane turi mu maboko y'inyeshyamba mu majyaruguru y'uburengerazuba aho imfashanyo yabaye yanga. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi na Amerika ukora ubutabaranyi bwa gisirikare OTAN cyangwa NATO uravuga ko Uburusiya bwatangiye ibitero bishya muri Ukraine. Umunyamabanga rusange wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko aho kwitegura amahoro perezida wa Burusiya Putin ari kugaba izindi ngabo n'izindi ntwaro ndetse n'ubundi bushobozi. Bwana Stoltenberg yasezeranyije ko OTAN izakomeza gufasha Ukraine kandi ko izihutisha ikorwa ry'ubucuzi bw'intwaro mu gihe ikigega cyazo kiri gukendera. Yongeyeho ko abaminisitiri bazaganira ku kohereza indege z'intambara Kyiv imaze igihe isaba. Bwana Stoltenberg ariko yavuze ko ibyo bizafata igihe, gusa yamagana ibivuga ko kohereza indege z'intambara byazatuma OTAN iba umwe mu barwana muri iyi ntambara. Komisiyo yigenga yashyizweho gukora iperereza ku byaha bishingiye ku gitsina byakorewe abana muri Kiliziya Gatolika mu mwaka w'1950 muri Portugal yavuze ko yabonye abantu babarirwa mu bihumbi byinshi bahohotewe, ariko yongeraho ko icyo ari igitonyanga mu nyanja. Inkuru ya Alison Roberts uri Lisbon muragezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Intego y'aka kanama kwari gushyira ahagaragara ibyakomeje gucecekwa ku bakorewe ihohoterwa. Mu cyegeranyo akanama kavuga ko kegeranyije ubuhamya bw'abantu 564 kandi ko benshi muri bo bavuze n'abandi batabarika bahohotewe. Ubwo umukuru w'akanama yatangazaga icyegeranyo yashimangiye ingaruka ihohoterwa ryagize kuba rikorewe ubwo byabaga ndetse na nyuma. Umwe yavuze ko yabayeho nk'uri mu cyobo cy'umwijima, abandi benshi bavuga ko ababahohoteye bakomeje gufatwa nk'abantu bubashywe, ibintu byarushijeho kubakomeretsa. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, warayumva no kuri Kisura FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Perezida wa Moldova yashinje Uburusiya kwivanga muri politike iminsi mike nyuma y'uko guverinoma ye yeguriye. Madamu Maya Sandu avuga ko imigambi ya Moscow irimo abaturage b'Uburusiya, Montenegro, Belarusi na Serbia kwinjira muri Moldova bagateza akajagari k'imyigaragambyo kugira ngo bashyireho guverinoma igenzurwa na Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya. Amagambo ya Perezida Sandu akurikiye impuruza ya Perezida Zelensky wa Ukraine wavuze mu cyumweru gishize ko Ukraine yavumbuye umugambi w'Uburusiya wo gusenya Moldova. Igihugu gifite ibibazo byinshi bikomeye birimo uruhuri rw'impunzi ziva muri Ukraine bituranye ndetse n'ubushyamirane n'akarere ka Transnistria gashyigikiwe na Moscow. Muri Chad, inyeshyamba zirenga 450 biravugwa ko zaburanishijwe ku ruhare rufitanye isano n'urupfu rwa Perezida Idriss Deby yishwe mu kwezi kwa 4 kwa 2021 igihe yari yagiye ku rugamba guhashya igitero cyari cyagabiwe muri Libya. Iburanishwa riri kubera muri gereza aho abakabakaba 400 mu bafunzwe baregwa bari. Aba bikekwa ko ari abambari b'umutwe w'inyeshyamba ziharanira impinduka muri Chad barezwe ibyaha by'iterabwoba ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu. Florentine urakoze. Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki yagirije leta zunze ubumwe za Amerika gushigikira abagwanyi ba TPLF bo muri Tigray mu ntambara barimwo mu buraruko bwa Ethiopia. Mu ijambo ryiwe ry'imboneka rimwe kuva iyo ntambara itangura mu kwezi kwa 11 muri 2020 yongeye guhakana ibyaha byo mu ntambara biregwa ingabo za Eritrea aho mu buraruko bwa Ethiopia. Bwabaye ubwa mbere yemera yuko hari abantu baharugwa mu bihumbi bapfuye mu gihe cy'intambara yo kwiyonkora. Inkuru ya Emmanuel Iguza mwishikizwa na Aurore Ishimwe. Nubwo Perezida Isaias yatanze ivyemezo bike kuri ivyo avuga, amenyesha ko Washington yihutishije cyane amasezerano y'amahoro hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'umugwi w'abagwanyi TPLF kugira ngo ikingire abo bagwanyi ntibatsindwe ku rugamba. Mu majambo yiwe agira ati, abarongoye TPLF bari batanguye kurira no kwitegurira guhunga igitero simusiga.
uyu muyobozi akoresha ubutegetsi bw'igikenye ntiyigeze avuga igitigiri c'abanya-Eritrea bapfiriye muri iyi ngwano yaranzwe no gusesa amaraso by'umwihariko, ahubwo yirengagije amakuru yemeza ko ingabo ziwe zakoze ivyaha vyo mu ntambara. Amasezerano y'amahoro yateweko igikumu muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa 11 gushize yahagaritse intambara yari imaze imyaka 2, yatumye hicwa abantu ibihumbi amajana, yongera isiga abandi miliyoni bakeneye imfashanyo zihuta. Inkuru ya Emmanuel Igunza. Tuje mu Rwanda, umuriro ukomeye wadutse mu ijoro ryakeye watongoye isoko rya Gisozi aho wankirije ibintu vyinshi. Iri ni isoko rikomeye cyane rikunze kubonekamo imbaho n'ibikomoka ku mbaho n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi. Agaciro nyako k'ivyankirijwe n'uwo muriro ntikaratangazwa, ariko harabavuga yuko ibidandazwa vyabo byahiye bigatokombera cyane ivy'imbaho. N'icabiteye rero kugeza ubu ntikiramenyekana. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yagiye kuraba uko bimeze, aturukira inkuru ikurikira. Uko bireba nta kintu twakuyemo, nageze hano umuriro wantangiriye hariya. Vincent Ndoriyobijya, umwe mu bacuruzi bahombejwe n'uyu muriro, avuga ko ububiko bwe bw'imbaho bwahiye bugakongoka. Ibikorwa by'ububaji no gutunganya imbaho yakoraga nabyo ntacyo yashoboye kuramira. Hahiriyemo ibintu byinshi, hahiye amamashini abaza, harimo imashini 5, hahiye imashini ziponsa, hahiye zityaza inzembe, hahiye amaposita sudi. Ntabwo ari Ndoriyobijya wenyine kuko n'abandi bataka igihombo gikomeye. Umuriro ngo wadutse mu masaha y'ijoro ubwo abantu bose bari batashye. Hari nyirizi mashini twakodeshaga ikibanza tukagikoreramo, dukoresha n'aya mamashini dukora ibikorwa by'ububazi babyumvanye. Umva ko rero siransi bigomba kuba ifitwe n'aba nyiri mashini, ariko kenshi na kenshi mu Gakinjiro siransi nakoze mumbye byinshi. Hari ibyo abakiriya mba nkorera, yaba ibyo ukora nyirizi nibyo wakoraga nawe, noneho rero n'ibyo abandi bagenzi banjye batari hano. Urumva nk'umuntu ufite zino mashini za miliyoni zigera muri 50 zikaba zihiye zireba gutya. Nanjye nahishije imashini ya kompreseri nakoraga nkonera amarange, ubu yahiye mbega nta kintu sigaranye na kimwe. Kugira ngo inkongi ikomwe imbere hiyambajwe ibimodoka by'igipolisi bizimya inkongi, ngo iyo bitaba uko uduce twose tuba twafashwe, dore ko isoko ripakiyemo ibintu byinshi kandi birimo n'ibifatwa n'umuriro byoroshye nk'amarangi. Nabajije aba bacuruzi icyo bakeka cyaba cyateye iyi mpanuka, cyakora nta n'umwe uvuga impamvu nyayo. Gusa Vincent Ndoriyobijya asanga inkongi ahantu nk'aha yava ku mpamvu nyinshi. Umuntu mwita bashobora guta igishirira, agenda yagita nk'ibarizo kikihembera kikaza kwaka abantu batashye. Amashanyarazi nayo hari igihe acika, ukabona urusinga nk'uru ruragurumanye, ntabwo namenya impamvu zabiteye, kuko iyo ikintu kibaye nijoro nta bantu bahari ushobora kumenya imvune imvano yayo. Ubwo nahageraga mu masaha ashyira saa 6 z'amanywa, abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha bari bakiri gufata ibimenyetso by'ibanze by'iperereza, yaba impanuka isanzwe y'umuriro cyangwa se igikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Igisubizo gishobora kuzagaragazwa n'iri perereza riri gukorwa. Mu babuze ibyabo kandi nta n'umwe ushobora gusobanura ingano y'igihombo yatewe n'umuriro. Hari abavuga ko umuriro wangije ibibarirwa muri za miliyoni amagana, abandi bakavuga miliyari. Impanuka y'umuriro mu isoko rya Gisozi si ikintu gitunguranye, dore ko bigoye ko umwaka washira hatavuzwe inkongi yibasira cyane ahacururizwa imbaho. Kenshi impanuka ikomoka ku mashanyarazi ikaba ariyo ikunze gutungwa agatoki. Ku bijyanye n'ubwishingizi ho ngo hari bakeya babufite, nka ba nyiramazu cyangwa abaguze imashini zihenze. Gusa hari ubwo usanga iyi mashini ifite ubwishingizi ariko uyikodesha atarafatiye ubwishingizi ibikoresho ayikoreraho. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Isaha imwe irabura iminota 17 mu karere k'ibiyaga binini. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umugwi M23 urega abo bahanganye ku rugamba muri Kivu ya ruguru, uvuga yuko ari abasirikare ba leta FRDC, abagwanyi ba FDLR hamwe na Mayimayi kwica abanyagihugu 3 bazira hakoreshejwe ibigwanisho bikomakomeye harimo n'indege.
ivyo bitero M23 yemeza yuko bitekubiri n'ivyemeranijwe mu mubonano w'abakuru b'akarere ka Afrika y'ubuseruko bahuriye i Bujumbura ku itariki 4 z'uku kwezi, ikavuga yuko ivyo bitero vyagabwe mu duce twa Kibirizi, Kirorigwe, Kibati, Ruvunda, Kingi no mu micungararo yaho. Ivyo itegera c'umuvugizi wa M23 Canisius Karemera mu Nyarugerero yabibwiye mugenzi wacu Jacques Niyitegeka, aho yemeza yuko abo bahanganye bariko barenga ku mategeko y'intambara. Aho kurasa ingabo ziri barasaba ingabo zitari bakarasa mu giturage cyakirwa amatungo, igiturage kirimo abaturage. None aho barashe ni hehe? Ni mu duce dutandukanye, mu bice bya Amajyepfo bya Kibirizi, mu bice byo hakurya za Kinorirwe, ku Kingi, Kiyorera, Kiyovyo mu giturage. None utwo duce niba baturasaho ntimushobora kuba mufitemo ibirindiro? Ndakubwiye ngo urugero nakoherereza n'amashusho aho bita Kibirizi bateye amabombe ahitana abaturage 5. Nta birindiro muhafite mwebwe? Ndakubwiye ngo ibirindiro turabifite hose rwose, naho za Kingi, Kirorirwe, Ruvunda dufitemo ibirindiro, ariko ikibazo ntago barasa ku birindiro, barasa mu giturage bwana munyamakuru. Iryo ni none kuki ibyo birindiro byanyu mu bijyana ahantu hatuwe? Ndakubwiye ngo aho kurasa mu birindiro by'ingabo barasa mu giturage. Iyo birindiro biri ahantu hatuwe mu ntambara zisanzwe ubundi hari gihe n'amasasu ayoba, so kubavugira, ariko subwo namwe ntago mamushyira ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga. Ibirindiro byacu kenshi na kenshi biba ku nkengero z'ishyamba, biba ahantu hitaruye cyane kure. Ariyo mpamvu nkubwira ngo barahusha aho kurasa mu birindiro bakarasa mu giturage. Naho ubundi ntago ari ngo ibirindiro by'ingabo zacu ziba mu giturage, never. Hanyuma muri no tangazo ryanyu muravuga ko ibino bitero binyuranije n'imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba iherutse kubera i Bujumbura. Ariko ibi ngibi ni nabyo igisirikare cya Congo kibinyujije ku muvugizi wacyo Colonel Njike mu ntara Kivu ya ruguru yavuze ko mwarenze kuri iyo myanzuro mugaba ibitero ahitwa Tuonane hafi ya Karenga ni Rumeti hafi y'umusozi wa Mushaki muri Masisi. Aho bavuga ku Rumeneti nibo baduteye buri gihe. Icyo bakora kudutera turabivuna, uko niko kuri kandi niko ngombwa. Ahubwo uretse no kurenga ku myanzuro y'abakuru b'ibihugu yabereye Bujumbura, banarenze no ku mategeko mpuzamahanga, aho bahangara bakarasa mu giturage amabomba angana kuri bakoresheje chars de combat, bakoresheje indege mu giturage cya Giseseka kirimo amatungo n'abantu. None ninde utubahiriza iyo myanzuro? Ni mwebwe nibo cyangwa ni mwembi mwese? Ni guverinoma ya Kinshasa ifatanya n'abanyazi. Ariko nayo ivuga ko ari mwe mutubahiriza ino myanzuro kandi ko mukomeza ahubwo mugaba bitero mufata uturere. Dore ubungungo muri mu nkengero y'umujyi wa Sake ku birometero 10, biragaragara ko murimo kugenda mutera intambwe mwigira imbere mushaka no gufata uwo mujyi wa Sake nyuma ya Kiwanja n'indi. Aho hose nta kindi dusatira bwana munyamakuru, icyo tugara dusatira no gusatira kugarura amahoro. Taki twihutisha kindi uretse kugarura amahoro. Mugaba rero bitero Gabi bitero se tugabi bitero dute, ndakubwira ngo dusatira dushaka amahoro. Wewe bakubwira ngo mushiki wawe ari imbere mu metero 10 bari kumwica, amaze kuva mu mwuka, mwene nyoko amaze kumwica, ugahagarara se koko? Umugambi ntabwo ari gufata umujyi wa Sake kugira ngo numara gufatwa umujyi wa Goma usigare udashobora kuba wagemurirwa kubera ko imihanda yose ihugana izaba itakiri nyabagendwa. Ntabwo tugera dusatira gufata imihanda, kandi ubwo tugera dusatira gufata imijyi, ahubwo turengera abawutuye. Ubwo rero nimara gukomeza abo barengana bakaboneka n'umujyi wa Goma muzajyayo? Why not? Canisius Karemera mu Nyarugerero icegera c'umuvugizi wa M23. Twashatse rero kumva ici gisirikare ca Congo muri Kivu y'Amajyaruguru kivuga kuri ayo majambo ya M23, ariko rero ntibiradushobokera kubaronka. Turekeze muri Uganda, haragashavu kenshi n'umubabaro kubera abantu bakomeza gufatwa bagatabwa muri yompi, cane cane abari muri politike canke abandi bose bagize ico banegura leta.
abantu bari mu mwambaro usanzwe hamwe n'abajeje umutekano usanga bagenda bafata abantu ku mabarabara canke bakabasanga mu mazu yabo bakabaterera mu modokari zamenyekanye ku kazina ka drone. Ibi bikaba vyagwiriye cane cane mu gihe c'amatora ya bose yo muri 2021 ndetse n'inyuma yaho. Izo modokari bazitaziriye drone kubera umuvuduko wazo igihe ziba zitwaye abafashwe. Nubwo ico gihe ca politike c'amatora kimaze imyaka 2 cararenganye, guhagarika abantu vyo ngo vyarabandanije. Patience Atuhayire, umunyamakuru wa BBC yagendeye kamwe mu turere twabayemwo uko gufata abantu, aduteguriye inkuru ndabasubiriramo. Naje mu kigwati ca Kisamura ku nkengera z'igisagara ca Cyotera. Harashize imyaka 2 ndahaje kuvugana n'imiryango y'abantu bahanuwe mu mazu yabo mw'ijoro bakajanwa gupfungwa. Nta numwe muri iyo miryango yaradi y'ababo bapfungiwe canke impamvu. Ubu rero nagarutse kuvugana n'umwe mu bari bafashwe ico gihe. Ronald Muwonge yafatanywe n'abandi 17 mu kwezi kwa mbere kwa 2021. Inyuma y'indwi imwe inkuru yacu kuri iryo fatwa ryabo imaze gusohoka, bose bararekuwe kiretse umwe. Bashwiragijwe mu bibanza bitandukanye kwibarabara rikuru rija mu kigwati wabo. Nta numwe muri bo yigeze abarigwa icaha yagirizwa canke ngo washigwe imbere y'ubutungane. Uwo mugwi wamaze iminsi irenga 70 mu gasho. Nubwo Ronald amaze igihe arekuwe, ariko avuga yuko ubuzima bwiwe butazosubira kuba uko bwahoze. Maze igihe numva ntameze neza mu mutwe kandi gukira bishobora kuntwara igihe kirekire. Mfite umuryango namaze igihe kinini tutari kumwe kandi arya bakeshaga ibibabeshaho. Rero mu gihe ntari mpari bagurishije ibintu hafi ya byose twari dutunze. Nari umucuruzi ngurisha amatungo, ariko igihe nari mfunzwe igishoro cyanjye cyose barakimaze, ndetse n'ipikipiki yanjye yagurishijwe ubwo umuryango wegeranyaga amafaranga yo kunshakisha. Ubu nakora akazi kose kugira ngo ngaburire umuryango wanjye, ariko kubona icyo gukora ntibyoroshye. Nta n'imbaraga mfite, ndacyababara cyane mu gituza. Kuva aho ngarukiye ntabwo nigeze nongera kwiyumva nka wa wundi wa mbere. Imodoka zakoreshwa mu gufata abaja gupfungwa zataziriwe drone kubera umuvuduko wazo zitwaye abafashwe. Abenshi mu bafatwa bene ubwo buryo hirya no hino mu gihugu n'abatavuga rumwe na leta, bamwe muri bo n'abanywanyi b'umugambwe National Unity Platform, ariko yashobora kuba n'uwundi wari we wese. Umugambwe wakomeje gusaba ko borekugwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru baza bitwaje ivyapa biri kwa amazina, amatariki y'amavuka na za karangamuntu z'abantu babo batazwi irengero. Nahuye na Prosi Nasuna muri kimwe muri ibi biganiro bigenewe abanyamakuru. Avuga ko umuhungu wiwe Denis Zimula yanyurujwe muri drone akuwe ku gituro ca taxi moto canke bodaboda, aho yararindiriye abakiriya muri 2020 ntiyongera gusubira kuboneka. Twagiye kuri polisi ariko bakavuga ko nta makuru ye bazi. Twagiye mu magereza yose makuru ariko nta zina ryabonekaga mu bitabo byabo. Ubwo Zimura yafatwaga yari afite umwana w'imyaka 2, ubu yujuje imyaka 4, agiye gutangira ishuri. Kenshi iyo mwibutse ndarira. Iyo biba bishoboka nkamusura muri gereza nkamugemurira byampa amahoro, cyangwa yaba yaranapfuye nabwo tukamushyingura. Twakwereka umwana aho yumva yiri. Amatora amaze imyaka 2 arangiye, ariko umugambwe National Unity Platform uvuga yuko abarenga 20 mu banywanyi bawo bafashwe muri aya mezi aheze. Umushikiranganje wa mbere Robina Nabanja avuga ko umuntu wese afatwa muri Uganda afatwa ku mpamvu zumvikana. Nta kunyuruza abantu kubaho hano mu gihugu. Habaho guta muri yompi hakurikijwe amategeko, gufata abantu bazwi ko bafise ivyaha. Bamwe muri abo bantu akenshi bose usanga bazwi kw'ivyaha. Bamwe bafise imyambaro ya gisirikare, babitse ibikoresho vya gisirikare, kandi uraza amategeko aratomoye. Rero bamwe muri abo bariko barakurikiranwa na sentare. Mu vy'ukuri nta muntu n'umwe yanyurujwe. Iri jambo riko rikoreshwa mu manyanga. Abigeze gufatwa bagafungwa nka Ronald Muwonge bavuga yuko babayeho mu bwoba bwinshi, kandi ishusho y'izo drone zitinyitse cyane yama mu mitwe y'abanya-Uganda benshi.
mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Reka tureke kuruhanya munyamama musubiza ibikoresho bye nabizanye agende yikomereza imirimo ye y'ubwubatsi ureke kumutesha umwanya yagiye kubaka ahandi se akareka kunyubakira mu isambu ariko ihita yawe kubera iki ni yanjye kubera ko nyifitiye ibyangombwa yenya umva nimureke impaka zana ibyo bikoresho bya munyamama twigendera nagere vuba ahubwo ariko Stefa urumva nta soni ufite gukinisha abandi bagabo ubona uko tungana koko ntabyo mbahaye. Ni 12:45 kuri BBC. unaho n'umwanya wa Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro c'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC kaze muri amakuru yacu y'imikino duhereye mu mupira w'amaguru mu Rwanda aho ku munsi wa 19 wa championnat ikipe ya Rayon Sport yigaranzuye mu keba wayo APR FC ikayitsinda igitego kimwe ku busa. Inzinzi yabonetse ikumbuwe cyane n'abakunzi b'ikipe yambara ubururu n'umweru kuko hari hashize igihe kinini badatsinda APR. Ni umukino wabereye mu mujyi wa Huye kubera ko stade ya Kigali ifunze kandi amakipe yombi akaba akinira imikino yo mu rugo kuri iki kibuga. Uku gutsindwa ntacyo byatwaye cyane APR FC kuko yagumye ku mwanya wa mbere cyakora irotswe igitutu gikomeye n'amakipe atatu AS Kigali, Gasogi United na Rayon Sport zose zifite amanota 36. Mu gihugu cy'u Burundi naho bakinaga umunsi wa 19 wa championnat ikipe ya Amakuru ikomeza kwitwara neza inyagira Kayanza ibitego 7-1. Vitaro yagabanya amanota na Aigle Noir banganyije ubusa ku busa mu gihe Interstar yatsinze Rukinzo igitego kimwe ku busa. Ku munsi wa 19 Amakuru niyo iri ku isonga n'amanota 41 ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Flambeau du Centre ifite amanota 40. Vitaro ku mwanya wa gatatu nayo ikaba ifite amanota 40. Munsi y'umurongo utukura hari amakipe atatu. Top Junior ya 14 ifite amanota 18. Ku mwanya wa 15 Dynamique ifite amanota 11 naho New Oil ku mwanya wa nyuma ikagira amanota 10 gusa. Mu gihugu cya Tanzania ho bamaze gukina imikino 22. Ejo ku cyumweru Mtibwa Sugar yatsinze Dodoma City ibitego 2-1. Yanga niyo iyoboye n'amanota 59 mu mikino 22 yatsinzemo 19 imaze gutsindwa inshuro imwe yonyine. Mu mikino 5 heruka ntiratakaza inota na rimwe. Simba ni ya kabiri n'amanota 53 naho Singida Big Star ni ya gatatu ikaba ifite amanota 48. Mu Bwongereza urugamba rukomeye rutegerejwe muri iri joro hagati y'amakipe makeba Liverpool na Everton. Liverpool irajya mu kibuga ishaka kongera kugaragara dore ko iri ku mwanya utari mwiza wa 10 n'amanota 29 yegeranije mu mikino 20. Everton yo ihagaze nabi cyane iri ku mwanya wa 18 n'amanota 18. Mu yindi mikino Manchester City yarayisatiriye Arsenal nyuma yo gutsinda Aston Villa ibitego 3-1. City yagize amanota 48 irarushwa amanota 3 yonyine na Arsenal kandi zigomba guhura mu mukino w'ishiraniro uteganijwe kuwa gatatu. Mu gihe City yatsinda yahita ifata umwanya wa mbere kuko yanganya na Arsenal amanota 51. Cyakora Arsenal yabigifite amahirwe kuko ifite umukino yibikiye. Gusa mutoza Pep Guardiola avuga ko urugamba rukiri rwose. They have one game left. Baracyafite umukino w'ikirarane kandi haracyari imikino myinshi. Sinabihakana ko ibitego ari ingenzi ariko haracyari imikino myinshi. Uyu mutoza wa City kandi yavuze no ku bushobozi bw'abakinnyi be bwo kwitwara neza birengagije ibibazo by'ibirego bishobora guhungabanya iyi kipe mu minsi iri imbere. Always we are. Duhora twiteguye nzi icyo tugomba gukora mu kibuga. Buri kipe igira inzego zayo kandi buri rwego rukora akazi karwo. Akacu rero ni ukuvugira mu kibuga nk'uko tumaze imyaka myinshi tubikora. Ahandi muri Espagne ho Barcelone yongeye kwandikira Real Madrid mu rugamba rw'igikombe cya shampiyona nyuma yo gutsinda Villarreal igitego kimwe ku busa. Barca irarusha Real amanota 11 yose. Kuwa gatatu Real zakira Elche ishaka kugabanya ikinyuranyo ariko bikagaragara ko Barca isa n'ititeguye kongera gusitara. Turabashimye nshuti mwakumwe natwe. Ikiganiro cyacu natugisoreje mu gijoro ryiza na Jean Claude Mwambutsa.
arakoze Jean Claude Mwambutsa dusa n'abariko barasozera ikiganiro cacu co kuruno mugoroba abatari kumwe natwe kuva mu ntango twababwira yuko muri Republika ya Demokarasi ya Congo umugwi M23 urega abo bahanganye ko bagaba ibitero mu mihana irimo abanyagihugu bakoresheje ibikoho bikomakomeye naho mu Rwanda isoko ya Gisozi idandazwamwo cane cane imbaho yatongowe n'umuriro amatohoza akaba kibandanya mu kumenya ico bacawuteye ariko abahadandariza bakavuga ko bahahombeye byinshi cyane iki kiganiro mwagishikijwe na Florentine Kwizera mukomeze kugira ibihe byiza